Mudukundire tubaramutse tubahe n'ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Muribaza muti mbega psikologe uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga kuri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo ngira ngo abantu benshi murazi yuko ari igihugu kirimwo abanyamahanga benshi cyane, kandi ico gihugu kikaba kirimwo n'abarundi. Murumva yuko igihugu kirimwo bene wacu, kirimwo bakuru bacu, kirimwo bavyara bacu, kirimwo ngira ngo imiryango yacu. Nitworeka kubaza amakuru yaho, nitworeka gukurikirana amakuru yo muri ico gihugu. Rero ico gihugu ca South Africa uyu munsi nico nabateguriye ko amakuru. Muca mwibaza muti mbega ivyo muri Afrika y'Epfo waduteguriye nibiki? Ikintu nabateguriye uyu munsi ngira ngo mugize iminsi mubona haza haraba imyiyerekano ku banyafrika y'Epfo. Abanyafrika y'Epfo batera kaguma, bagira imyiyerekano byo twokwita imigumuko, bavuga bati bariko biyamiriza abanyamahanga basanzwe bakorera mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Rero ivyonye twarabibonye ku mbuga nyinshi zitandukanye, tugenda turashishoza ayo makuru, impamvu aba banyagihugu bariko baragumuka, bariko baravuga bati ntibakeneye abanyamahanga, bavuga ati abanyamahanga baraje kubamarira ubuzi. Nico gituma twaciye dushima kugaruka kuri ano makuru. Ariko ngaho onye benshi muca mwibaza muti mbega ni kubera iki South Africa bariko baragomba kwirukana abanyamahanga, kandi ari igihugu ca Afrika mugabo kikaba kirimwo abazungu benshi, wanashima no muri guverinema ugasanga abazungu barafise ivyo bajejwe, bari mu ntwaro muri Afrika y'Epfo. Ico rero naco ndaza kubabwira impamvu igihugu ca South Africa kirimwo abazungu benshi. Hanyuma nce ngaruka mvuge kuvyerekeye xenophobia canke xenophobia. Kubera iki hariho abanyafrika y'Epfo bamwe si bose banka abanyamahanga? Ico naco nyene ndaza nce ndakivuga ko turabe ukuntu tworabira hamwe impamvu abanyafrika y'Epfo bagomba akwanka abanyamahanga. Ariko rero ibintu byose murabizi yuko ari urukwegane. Ndaza no kubabarira umuntu yashoboye kurondera intahe yo kwikukira. Abantu benshi ndazi muramuzi, ariko ntimuzi igihe Afrika y'Epfo yikukira. Ivyo navyo bica biba urukwegane. Kandi ngaho onye maze kuvuga ati ninde yaharaniye intahe yo kwikukira, tukaca tuvuga ati mbega ni bande bakoronije Afrika y'Epfo? Afrika y'Epfo yakoronijwe ryari? Vyagenze gute? Hari ryari? Ivyo rero nivyo ngomba tuganire ko. Nze dutangure turabe igihe Afrika y'Epfo yakoronizwa, abayikoronije hari ryari. Hari mu 1652 niho abazungu b'Abahorande bashobora gushika mu gihugu ca Afrika y'Epfo, baca bashinga ikibanza i Cape Town. Muri Cape Town abazungu b'Abahorande baca bibera ngaho nye, baca baguma bari muri ako karere. Hanyuma mu mwaka w'1800 naho hanyuma aba British nabo baca baraza. Abo bita aba British ni abazungu b'Abongereza, nabo baca baraza mu gihugu ca Afrika y'Epfo, baca bifatikanya n'Abahorande mu kurongora, mu kugabura uburere bwo muri Afrika y'Epfo kugira ngo batware Afrika y'Epfo. Gatoyaho rero murazi yuko haciye habaho ibyo kuharanira intahe yo kwikukira. Umuhisi Nelson Mandela akaba yaragize uruhara runini cyane, akaba yarashoboye no gukonvenka abajene, barashobora no guforoma ico novuga
nk'igisirikare ariko ntabwo cari igisirikare co kugwanya abo bazungu, co kugwanya ubwo bukoroni. Nelson Mandela gatoya aho yarafashwe araja gufungwa, bwa yuko yafunzwe imyaka ishika kuri 27 ariko kubera yarafise ico ariko araharanira ubwigenge bw'abanyafrika y'epfo. Inyuma y'iyo myaka 27 Nelson Mandela yarashoboye kuva mu munyororo, yarashoboye gufungurwa, hanyuma haca harabaho amasezerano, haca haranatunganywa amatora. Nkwibutse yuko kuva iyo myaka yose, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 652 Afrika y'epfo yari ikoronijwe n'abazungu, yatwagwa n'abazungu. Abazungu nibo bayikontrola, ariko ikaba yagiye kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994. Murumva yuko abazungu Afrika y'epfo bari bayicayemo kandi bari bayifashe bikomeye. Ni nayo yoba yarakoronijwe umwanya muniniya, ni nayo yoba yarabaye mu bihugu vya nyuma vyoba vyararonse intahe yo kwikukira. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 niho haba amatora, hama Nelson Mandela aca arafata igihugu ca Afrika y'epfo. Amaze gufata igihugu ca Afrika y'epfo, mu masezerano basinyiraniye yuko abazungu batokwirukanwa ngo basubizwe iwabo, kuko abazungu benshi ico gihe abari bahari bari bavukiye muri Afrika y'epfo. Rero abazungu bamaze kuguma muri Afrika y'epfo, Afrika y'epfo yaciye ibandanya itera ija imbere, ica iba igihugu giteye imbere, igihugu gifise ama industry menshi, igihugu cubakitse, gifise inyubako ziteye imbere, inyubako ziteye igomwe. Ubuzi bwinshi buraboneka kubera mu gihugu hamaze kuba hari amahinguriro ateye imbere. Muca mwumva yuko n'ubuzi bwinshi buca buboneka. Aho rero gatoya abanyamahanga, abanyafrika benshi baciye batangura kuza baraja muri Afrika y'epfo kubera cari igihugu giteye imbere, igihugu vyoroshe n'ukubona ubuzi kugira ngo biteze imbere. Abanyafrika y'epfo aribo barongoye igihugu bifatikanije n'abazungu, kuko bivanye n'amasezerano barasinyiraniye kwari nko kugabangana ubutegetsi. Wasanga ico gihe umupresident atwara ico gihugu, ariko wasanga no mu zindi nzego n'abazungu nabo bari mu nzego. Gushika n'uno munsi usanga abazungu benshi bari mu nzego z'igihugu ca Afrika y'epfo. Rero gatoya ho abanyafrika benshi barashoboye kwerekeza mu gihugu ca Afrika y'epfo kurondererayo ubuzima, kuko cari igihugu giteye imbere, kandi n'ubu n'igihugu giteye imbere. Ni igihugu kandi novuga yuko ari ico cambere muri Afrika giteye imbere, kuko ugiye kuraba urugero bariko, ugiye kuraba ubutare bahingura n'ubutare busanzwe buri muri Afrika y'epfo, urabona yuko ari igihugu cifashe, ari igihugu giteye imbere. Rero abazungu nico gituma baciye bagwira mu gihugu ca Afrika y'epfo. Niyo mpamvu Afrika y'epfo ifise abazungu benshi. Mwibutse yuko igihugu ca Afrika y'epfo ari igihugu kimwe mu bihugu biteye imbere ku isi. Ni igihugu hariho n'ibihugu vya Aburaya gisumvya ubutunzi, gisumvya ubwiza, gisumvya iterambere. Murumva yuko rero ico gihugu ca Afrika y'epfo ari igihugu muri make giteye imbere. Rero uyu munsi abanyagihugu bo muri Afrika y'epfo, abo twita imvukira, ni bamwe mu banyagihugu, na cane bajya no kwita couche paysanne. Donc abanyagihugu bo hasi bagize imisi bidoga bavuga bati Afrika y'epfo abanyamahanga baraje kubatwara ubuzi. Ngira ngo mwarumvise nk'abantu mukurikirana imbuga, president asanzwe atwara igihugu ca Afrika y'epfo yarashoboye gushikiriza ijambo avuga ati abanyamahanga bari muri kino gihugu ca Afrika y'epfo bategerezwa kubahirizwa, kandi bategerezwa no kubahiriza amategeko, bategerezwa kuba muri kino gihugu ca Afrika y'epfo bafise ibisabwa n'amategeko, bafise ngirango nka
nka work permit ishobora kubemerera gukorera muri kino gihugu ca Afrika y'Epfo. Inyuma yaho rero niho haca hatangura akuba ama operation akomakomeye mu buce bumwe nka ryari mu ndwi heze hari hayitwa London, ngira ngo mwarabonye ukuntu n'abanyagihugu bari bazindukiye mu mabarabara bavuga bati abanyamahanga baraje kubononera Afrika y'Epfo yabo, baraje kubononera igihugu, ati abanyamahanga baraje kubatwara ubuzi, baraje kubamarira ubuzi. Rero izo operation nazo zabaye inyuma y'iryo jambo ry'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo yitwa Cyril Ramaphosa. Harashoboye kuca habaho ama operation akomeye, twaragiye tubona ku mateleviziyo ukuntu hagiyemo n'abasirikare b'igihugu ca Afrika y'Epfo mu gukubita imikwabu, mu kugenda twarabonye nk'utu video tumwe aho hari aba Mozambique bariko barubaka bagiye barafatwa, ari aba Ethiopia, ari nk'umu Ethiopia nabonye bafashe baramukubita kandi yakubiswe n'abasirikare bo mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Naciye ngira ico ndavyiyumviye ko cane, ni kubera iki bariko barafata umunyafrika uko, kandi iki gihugu ca Afrika y'Epfo tubona ari igihugu kiriko kiratwagwa n'abantu baje bava inyuma ya Afrika. Abazungu bashoboye kuba baramaze kwiintegra n'abanyafrika y'Epfo. Rero abanyafrika y'Epfo uyu munsi bamwe na cane bajya abanyafrika ubona yuko bari hasi couche paysanne, bajya kwita dafise ubuzima bwiza, bariko baragira inzigo, nibo bashobora kuja mu mabarabara kugira ngo biyamirize abanyafrika bagiye kuronderera ubuzima mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Rero nivyo uno munsi muri Afrika y'Epfo haraza haraba imikwabu bafata abanyafrika, na cane abanyafrika nibo bariko barafatwa kuko ni nabo bagwiriye muri ico gihugu, ni nabo bagiye kurondererayo ubuzima, babagiriza yuko badafise ivyangombwa bibemerera gukorera imirimo yabo mu gihugu ca Afrika y'Epfo, na cane abo muri Mozambique, abo muri bijya bihugu bahana imbibe, abo barafatwa cyane. Kandi sabo bafatwa cyane n'abarundi, harimo abarundi bafashwe, aba Nigeria, aba Ethiopia, aba Somalia, abanyarwanda n'abakongo, abo mu za Malawi, abo muri bijya bihugu kwanza bihana urubibe, na cyane nibo bagwiriyeyo. Abo bantu barafashwe ku bwinshi bagirizwa yuko badafise work permit, uruhusha rubemerera gukorera muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Rero muri make Afrika y'Epfo ibamwo abazungu benshi kubera amateka yabo n'amasezerano basezeraniye mu gihe abanyafrika y'Epfo baronka intahe yo kwikukira. Hanyuma ikindi naco ikico kwanka abanyamahanga ngo baje kubamarira ubuzi, biriko biva akubukene bw'abanyagihugu. Umunyagihugu akenye uyu munsi niwe ariko aranka umunyamahanga, yibaza yuko umunyamahanga ariwe yaje kumutwara akazi, ariwe yaje kumwononera ubuzi. Ico nico rero kiriko kiratuma aba banyafrika y'Epfo bariko baranka umunyamahanga. Hanyuma nari nababwiye yuko igihugu ca Afrika y'Epfo cyari cyakolonijwe n'Abaholandi, congera gikolonizwa n'Abongereza, ariko uwarondeye na cyane ntayo kwikukira ni Nelson Mandela Madiba, niwe yaharaniye intayo kwikukira. Igihugu ca Afrika y'Epfo kikaba cikukiye mu mwaka w'1994. Nivyo nari nashatse yuko twoganira ko. Kaba wakunze kino kiganiro dushirira akajemu, ugira akajemu, fyonde kuri aho kajemu, hama dusigire na commentaire, ugire na partage kugira ngo ibiganiro bica kuri no rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media uzokwame uba mu bambere babibonye. Ntibagire no kugira subscribe kugira ngo wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Naho butaha mu kindi kiganiro, Imana ibahezagire. Merci beaucoup.